bébé, mon cœur. Kuna mtu ananiita. Anakuita mukatie mbali wewe akwenda kenda ahure ijahura. Ahure n'umuyaga. Ahure n'umuyaga wo dufise muri Hollande. Nasno dufise muga dufise umuyaga. Good. Sawa sheri shushu. Unasikia? Nakusikia. Uranyo? Ndakumva. Ça va? Ça va. Umva. Uranyo? Ndakumva. Uri cyana cyiza. Ije kurandondera ko wewe. Kurandondera ko ikinuju. Oya ntacyo ndiko ndakubwira nyine ibintu nyawe. None nakubwira ibintu niyumvamo. Ndicyana cyiza. Ejo urazi icyo wankwegeye icyo cyana cyiza wankwegeye ko urabizi nakwegeye kwiki wankwegeye ibintu byinshi cyane Ddumba. I'm a strong woman. muri groupe y'abarundi kazi Sina abarundi kazi je ubunye ndi umunyarwanda kazi foko mundonera passport laisser passer byose urazi ndaje abanyarwanda ngeye banyakiriye ninge n'abarundi banyakiriye je ndi umunyarwanda kazi wo kwitika sivyo ekosha none gute ni sawa kandi ubunye vacances zanje mu Burundi ndahasezeye nzoba ndagenda mu Rwanda. Neza, you look so beautiful, you look stunning. Cute. Oh my god. Ddumba, are you? It's me. I'm just nakurabya hagati umukobwa kunasa today aho berekanye n'umutere peace. Nereta ahubwo nabyutse nashobora gufata indege kandi urabizi ko atabyo ibinani ibyo byarakunaniye jewe binanira jewe Ddumba rude nkonesha unioneshe ibyo wananiye kunyereka amezi 5 aheze unyereka ubunye ntabwo wambwiye ko kuraza nabyo wabonye kuba utafollowinga utabona byo ndiko ndakora ninda atazi ko naje muri Canada ninda tabizi following abantu benshi sheri ndagufollowinga nati ndafollowinga abantu benshi mugabo abantu bose mbona mugabo kuri wewe ivyo postinga ndabiraba byose byo postinga Overeze uza muri Canada warendanye oya waraje ujyana uva muri Canada utendanye gute ushobora gufata indege ukagenda mu kindi gihugu ukabitendanye oya bivana n'ivyo naje gukorayo waraje gukora iki no wewe waruzi ko naje gukora iki muri Canada ngena nabivuze naje gukora iki kwendana oya kwendana nande tabizi abantu batandukanye nagiye ndimo none we narendanye nawe waje ntawe twabonanye mu gabo harabane kubera kuvuga yuko ngo waraje muri Canada kwendana urazi gituma naje muri Canada nabyo waje gukora iki neje nanzanye umwana wanje kukura base muri Canada papa w'umwana wawe none ko wari waravuze ngo umwana ni uwanje You know what? You are very insane. Like you are very sick in your head. Gute nese abantu ntibakumvisha muravuga ati umwana ni gwanjye. Ubu ndiko ndakubwira ngo wumvise umwana wawe ngene ubwenge bwe abetse ko uri muri Canada ngene aguma avuga kuri live mugabo ninda atazi kuva inda mfise amezi 3 umuntu wese kuri Instagram yanje Facebook yanje umuntu wese arazi papa w'umwana wanje so wewe uje kungahanye uzuko sinzi icyo kurakora mugana urisire ko iyo nditari gwanjye je namaze kukubona we n'urutwe rwawe je namaze kukubona je abagore nuko musigaye mumeze ugiye kunyihakana wewe no twahura mwibara no shaka kurengana hane basi ntubikinisha ibyo bintu nakinisha biye umwana wanje ubona ko asa na wewe na iryo zurufise najya afise reka turabe reka abantu bamuraye bakubwire
ni barabifoto nani namupostinze no munsi umwana wanje afise umwaka umwe bagende kuri story yanje baramubona postinze. niyo mpamvu narababwira ati mugomba kwendana n'abagabo bamwe wendanye nanjye wendana n'uwundi mugabo none dore turi ko turarwanira umwana mwagiye muhamahama. Ddumba ndakubwiye ikintu kimwe cyo nshobora kukubwira wewe, komeza guca ivyo biti uronka amafaranga. Ibintu by'umwana wewe iryo zuru ryawe naribona umunsi umwe rizoba ari parapanda. Urazi parapanda? Parapanda inashuka, parapanda inapanda. Parapanda imeze gute? Parapanda imeze gute? Auji parapanda manake nini? Uko Mnyarwanda Mkongomani auji parapanda inamaanisha nini? Ni nani Mnyarwanda Mkongomani? Weye Zairwa Rwande, unanama kujuka uko Zairwa Rwande. Okay. Parapanda inamaanisha nini? Parapanda inamaanisha kuwa yani siku wewe umunsi je nzo kubona wewe imbere yuko tubonana kwanza abantu bose bazomenya yuko namaze kukubona. Kweli. Yani uko kule ku 500 metre wanajua kama Ddumba la kuya, yani ni mwe wote mko alert. Kwa nkunda cyane. Ega woko star. Sio kukunda. Unkundira ubusitari. None gukundira iki no gukunda ugo ruhanza bwawe n'ugo rutwe gwa ni nayo majuru yawe. Ari kandi umwana mwiza. Nubundi icyo kintu kimwe uri umwana mwiza kandi ukaba umwana mubi. Ari ukuntu manipira abantu, ari ukuntu ushira abantu hasi abantu batakuzi. Mbashira hasi nk'ubu nawe ngushira hasi gute? Wewe ibibazo byawe nabyo urumva ibibazo byawe ngo umwana wanje ngo ni wiwawe hehe kuva hehe. Umukobwa adafise ubwenge acagenda ngaho kugera aronke ngo ngaronke fema cyatangura ngo he Ddumba umwana dira yuvuze ngo gufina kandi sirenze kuza kuri live mugabo ubu uratangiye kubihindura. Sinshobora kubihindura kubera sinanizeye yuko uza kuri live kubera iyo ndagusaje uza kuri live wa muwanga. Anyway umwana wanje ndashaka ko bimenya ko umwana wanje mukeneye. Eko kandi umwana wawe ubunye uyo mwana uvuze yuko ari wiwawe azokuza imyaka 6 nimba ubunye kubwira kuza imyaka 6 uramukeneye ipo kutuja mu mpanza urihe ivyo ingene namureje simwa ayo mahera yose waciye mu biti uzoyama uyo uwamukomanuza tubyara undi je na wewe Kweli. Ufisa amafosete meza, ufisa iminwa myiza. Muga iryo zuru nagyo nshaka ko umwana wanje kandi umukobwa. Nase uzabyara umukobwa nanjye. Na wewe ngene ukunda abakobwa bitegezwa ko mbyara umukobwa kugera abantu bazomufata bazomugira nabi ngene wawugira abakobwa bandi nabi. Tusepe isi. Abaye bakobwa ngira nabi. Wewe Mungu ndo anajua tu. Ni wewe na Israeli uko mbele. Urabona ukuntu uriyumve nje umbwira umukobwa azavuga ati Ddumba nje wangiriye nabi. Ddumba wewe ukurigira mu marayika ngaho. Ningere sinzi yamaye kutere wowe yakuye yo afise ubutegezo gufata bukyanyu kugira uvuge. Ni akora nshavutsa. Umva uranyumva no kuri kwimana ndashaka kukwenda winde wewe yego subira kuryama uheze indoto yawe umviriza ibyo bintu bigomba kuba tutarapfa njyewe na wewe kagutwenga umviriza reka ndakubwira ikintu kimwe ari ukwifuza twese nkajewe ndifuza kuba umustar ndifuza kuba celebrity ndifuza kugira abantu baza bambaza urumva bakamvuga bakavugira iki ndabyifuza vraiment cyane urumva nawe nimba wifuza yuko twoshobora kuryama no ushobora kuryama naje ari genda
ndabibona mu ndoto zanje urumva ushobora kuryama kandi ukabirota neza kugira uryoherwe kubaza urifuza ko umusitari nka jewe oya n'ubusabe bwawe nabwo nshaka ubusabe bwawe b'abantu bawe bava kuri we bagutuka bagufata nk'imbwa no ivyo navyo nshaka ninde wagututse none oya none oya aba followers bawe uzi ko bamariye aba followers bawe bazaniga anye ingene bagufata wewe niko bashaka gufata abantu ba followings kuri wewe none urashaka ko bagufata gute wewe oya jewe mu followers wanje abatavuye kuri we abantu bavuye kuri wewe nibo baza bafise bijya bishobisho urazi bishobisho icyo bisigura ibishobisho ni nk'ukyanye navuze kuri video yawe ngo biga umutipe wo muri France icyo byagize ingene yamamagaye umwana wicana ciza which was not the first time that I heard that. The first time that I heard Ichana Chiza was from a guy that invited me in Dubai, which was a friend of me. That become recording, which I'm going to get the video from you. I know. So, why are you acting surprised? I don't get it. Then ujya mu kipe ona nari kumwe na France we ngene yabivuze nk'umuntu urumva umugenzi wanje abagenzi banje babivuga nk'umuntu nyene urishana ciza kuki simplement mugabo giye yabivugana ishaka which drove me to try to do something with him urumva rero muri video yawe was excited to say the like icyo cyantumye gukora ikintu ngene je nabivuze mu Kirundi nk'abantu bakaza bakambwira ngo nguye mu Rundi kazi ngo akora avuga ivyo bintu biteye isoni ngo avuga ku ibintu urumva gusa is just not a good thing, you know. Rero abantu bavuye kuri wewe, should I tell you how many followers I got from you? More than 250 followers. That's a lot. Nisiyo bashaka. Bazabadu mwese azi ko ngo niyona kuronka icana ciza uyona kugira iki cana ciza yona makubu bariko rabigira nasa sicyo bashakaga rero icyo bashaka kugira nico baca baronka ugasanga abantu mwe bari mu Rwanda inzara irabishe ariko bari baravuga ngo icana ciza urumva icana ciza bagize ko yuko uvuze gusa icana ciza ngo umuntu acaza ngaho nyakacagira no icana ciza bibara na action bibara none wowe uri mu Rwanda action yawe ushobora gukora ni yaye yo ko ndi ngaha hanye kugira umure ngaha hanye kugira ndagushikire ni action nyabaki ushobora gukora uravyumva umuntu ngo ushobora gukura itike urazi ubunye itike mvuze yuko ngo muri Fevrier mu Rwanda presque 2000 euros itike presque 2000 euros uwo mu Rwanda ucanwe mu Burundi canwe muri Afrika ushobora kuvuga ngo kubere ngo igitsina ngore ubunyereka mvuge mu Kirundi nyaco kugira abantu bafashe ngo ndiko ndavuga ngo bishego ngo kubera igitsina ngore ngo amuriye umukobwa ingitike ya 2000 euros aho na hotel irimwo ngo akarindira umukobwa wazi igitsina gore niko bavuga ngo igitsina gore igitsina ngore ni igitsina ngore uko nyene icyo cya kubihindura je nivyo wawe je sindimwe uno munsi ndimo sansefe igitsina gore oh nanzi ngo ni igitsina ngore whatever igitsina gore okay wandani igitsina gore kubera igitsina gore ngo urihe plus de 2000 euros 3000 euros ninde muri Afrika ubunye nawe yoba ukora drogue nabyo ushobora gukora rora ukatusanga abantu nana ijana y'amahero ushobora gukora Ddumba urabona ugiye hejuru ya telefone ugatangura gukora ukonye ubura recording screen recording kugira uje gupostinga kuri page ya nza kwisanga ndi hehe oya abantu deja barimo bararecording moi je m'en fous I have never recording iri kuri page yawe ninde yari recording I save my life sometimes. Save the video. Sometimes, yeah.
But why did you like say iyo waje why did you save that video, that part? Why did you even post that only part that I was saying about that guy in France? of course haratwika, what the fuck, Do you know like you, do you why you caused? it's the punchlines. It's the punchlines I'm supposed to post. You think I'm gonna post ibindi bintu bitari boring? No, I'm supposed to post something like there is a punchline. Kandi nawe urabizi ko punchline urazifite. Do you know what you caused? What did I cause? A lot. A Like what? chaos. Like a What? lot. What did I cause? You caused me ngo banyise ngo yuko ngo sindi umurundi kazi ngo si ngo na gateka mfise ngo I have no dignity, I have no respect, ngo na ndero mfise, ngo Nguri whatever it is. umunyarwandakazi. Nguri umunyarwandakazi. No, yo bavuba bashira mu banyarwandakazi nari gushima. Shadibu uramuzi? Ndamuzi. Urazi impamvu Shadibu yabaye famous? I don't know. Shadibu ni umunyarwandakazi wa mbere yazaga kuri kamera agafata video arimo aratwakinga abanyarwanda bose batabizi, akahita bipositinga and everyone this would run kugira ngo baze kumureba. Ariko right now ntabwo bamufata nyine nk'umuntu wamamaye tu, ntabwo abantu benshi nubwo bazi impamvu yabaye famous. Bunga ni kubera bamufata minenegwe, bamufata urumva, bamufata kubera ivyo yakoze kugira abe famous, twerkinga and something like that. Ndeka nkubaze, Kim Kardashian uramuzi? Kim Kardashian yabaye famous kubera video yiwe yari ya sex and whatever it is. Urabizi ko bati Savage basohora ayo amnuza out kugira ngo basubire bavugwe, no? Nkati Savage after nudes out. I know for Tiwa Savage also I know it, but ni yayisoye ni numuntu yayitanze ababesha no sura ryashobora kuyisorera kuri pages. Wowe nk'ubu ngubu ushaka kuba famous ukurafata nudes ukaziba. Ddumba jewe ndakubwiye icyo nzi cewe jewe reka ndakubwire rero, let me just be honest with you. I am not on that level. The level that I am, I'm living the life. Like right now, we can talk about anything. Just let me show you. Let me show you. I was talking. Look, she's sleeping. I came to the live so that I can be talking. Kugira giriki. Yumve izi nduru ndiko ndavuga whatever na kimwe ko ari acaryama yaryama. Shiraho Kasuku. Kasuku ninde? Kasuku. Aringa? Just quiz. Kasuku media. Okay, namushizeko. Kasuku media nuge yamushizeko Arli ngo ivyo yakora sinzi ibiki nibiki. Namushizeko sinzi ko aza is going to accept. Ashobora kuza arona bitewe n'ibyarimo. Urumva nari ndakubwira. Ntabwo nkubwiye ngo nze kubishiraho, ariko iyo umuntu ashaka gutwika ashaka kuhasha icyo akora yo hanagura kamera yawe isa nabi. Kirundi kazi wari ukizi se? Kiratwika. Umusikama nawe uraho? Ntabwo ari umusikama. Ako nyine hari ukuntu kijya kiza muri Canada kusikaminga abagabo. Urumva ingene yabivuze ngo arasikaminga, nabyo numvise ngo numusikaminga. Ariko muri Canada kikaza gusikaminga abagabo. Kasuku urakomeye.
turamutse Kasuku tu. Kasuku urakomeye uraho ndaho ndakomeye wowe naje ndaho ndashima Imana Igire sexy. uratangaza iki se Igire sexy. uratangaza avuze ngo uratangaje ikintu kuvuga iki Ddumba urazi ko ari umunyarwandakazi Kasuku mubwira uratangaza iki mu Giswahili? Unatangaza iki? Unatangaza nini? Unasema nini? Oh, sio kutangaza nini, nasema nini? Nkubona uyu mugabo. Umugabo wawe? Ah. Ndagukubita. Ddumba ndagukubita ikofi imwe. Oya, nkubona uyu mugabo. Kandi ugomba kwemera. Waye mugabo. Kasuku. Ndagusabye. Iki? Wari wavuze utugambo twinshi. Eyo. Niba abandi namuzanye na Boskani. Boskani biramunanira uyabisigaramo.